Ikibazo ca kabiri ndacerekeza ku mushikiranganje w'ikiga ca leta kijanye n'amafaranga 2400 atozwa ku makarite simu ku mashirahamwe yo gutuma tumanako amakuru. Hariho abantu bavuga yuko ayo mafaranga batazi igituma bayatozwa, mbere ngo hari n'abayatozwa inshuro zirenga imwe. Mbega ayo mafaranga mu kiga ca leta yobazwi canke yobagengwa n'itegeko irihe? Nkiri mashirahamwe yo gutuma tumanako canerekeza ikibazo ku mushikiranganje mu vyajejwe harimwo gutuma tumanako, nkamubaza ikibazo kicerekeye ivyerekeye connection, aho umuvuduko wayo ugenda ugabanuka cane. Ayo mashirahamwe bafise ikibazo ikihe canke naho nyene mwizeza iki abene gihugu? Murakoze. Kuri ico kibazo mubajije nubwo mukibajije jewe mwakiraje Ministre wa Finance, ariko tubaza gufashanya nta kibazo. Bamenyesha makuru yabajije amafaranga y'itagisi yatojwe angana n'ibihumbi 2400. Iyo tagisi ikaba iri mu ibwirizwa rigenga amafaranga turiko turakoresha ya umwaka w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025. Iyo tagisi rero itegekanwa mu ngingo y'143 yaciye rero ishimangirwa na ordonnance yasinywe na Ministre wa Finance kugira ngo ayo mahera atangure gutozwa ku muntu wese akoresha ikarite SIM. Rero ayo mahera nk'uko yatunganijwe akaja mu ibwirizwa agaheza akemezwa n'inama shikiranganje, bigaca no mu nama nshinga amateka na nkenguzamateka, iryo bwirizwa ikajaho. Murumva ko ayo mahera yategekanijwe gutozwa kugira ngo yinjire mu kiga ca leta akora imigambi y'igihugu. Nta muntu rero turumva araza kwitwara kugira ngo avuga ati je narenganijwe banyatse amafaranga inshuro 2 canke 3 canke 4, kuko ayo mahera atozwa ku mwaka. Birashika uwo barayakase bakayamukata mu bice bitandukanye, ariko nukuvuga ko ku mwaka igitigiri ni 2000 n'amafaranga 100. Uwo bayarenganijwe rero bamusaba kwitura ikigo AXT kigaheza kikamutunganiriza kikaraba neza ayo mafaranga yoba yarakaswe, kuko ivyemezo twibaza ko yoza abifise. Umushikiranganje w'ikigega ca leta arashobora kunyunganira. Murakoze. Murakoze nyakubahwa mushikiranganje mu byo mujeje harimo gutuma tumanako amakuru. Nukuri nta kinini no kongerako, nuko nyene niyo ngingo y'143 ndetse mwibwirizwa rihinyanyuye mu kwezi kwa'12 yabaye ingingo y'147 ikaca yunganirwa n'itegeko shikiranganje ryo ku 24 z'ukwa mbere umwaka wa 2025. Ico twokongerako nuko abene gihugu bafashanya na leta ndetse n'inzego zose zibatunganiriza. Burya gutanga ikori abene gihugu babe baritanga barinezererewe kandi bumva yuko bariko barikorera. Uravye ivyo leta ikorera abene gihugu aribo nyene bayishizeho, ni vyinshi biba bivuye muri ayo mahera. Laba amabarabara, laba ifumbire, umufuko uba uri hafi ku 100 mugabo ukagurwa 33, laba ibitaro, laba amashure, laba ibifashwa mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi. Ivyo byose bikorerwa bene gihugu, bikongera bikaza birava muri novuga muri ayo makori leta
iba iriko iratoza kugira yongera agaruke gusahiriza abenegihugu. Rero turashima cyane yuko abarundi baciye ubwenge, iyo habaye ikintu hariho utakizi acabaza kandi akacaronka umuco. Twarabibonye benshi bidoga mu kumbuga ngurukana bumenyi izi bita amagroupe WhatsApp, mugabo baciye baronka umuco. Ubu nta wanja wangura, bararonse umuco, nta no witwara, nta no ugira gute nkuko umushikiranganje ahejeje kubivuga. Ni 2,200 ku muntu wese atunze itelefone ku mwaka. Agakatwa kangahe? Inshuro zingahe? Akatwa nabivuze ni ku mwaka, akatwa rimwe. Uzoba yarakaswe kabiri yemwe aze mu kigo ARCT cyangwa ndetse no mu bushikiranganje duheze tuce natwe tuce dutanguza amatohoza kuri ivyo bigo nk'izi za limitere canke za lewo zisanzwe arizo zibikora, mugabo zica ziyazana mu kigega ca leta kugira tubandanye tutunganiriza abenegihugu. Murakoze rero, imyango iruguruye, mugabo gushika ubu nta numwe turabona. Turibaza yuko atawakaswe kabiri canke gatatu ko bari kwihenda kwa bamwe n'abandi. Mugabo yarakaswe kabiri gatatu azoze nukuri tuzoca tumutunganiriza. Murakoze. Abo barakaswe kabiri canke gatatu noneho biba bigaragara ama message abahari bazoca bayazana. Twebwe turafise ikigo leta afise ikigo ARCT gikurikirana neza, ubivuze baca babona isaha byose turabibona. Turafise ibikoresho bikwiye, nukuri azoca arenganurwa kandi azoba dufashije kuko ibi bigo byo gutuma tumanako amakuru tuca tubihana kuko amategeko aratomoye. Dusanze hari umwene igihugu bahohoteye barahanwa neza, ndetse tuba dutomboje n'ikigega coca gibomboka uko tubaca amande menshi. Murakoze. Mu byo gutuma tumanako amakuru nyene dukoresha imihora, murabona mu gihe ca none nko leta ibisaba igira iti abantu nibavavana no gukoresha amafaranga bahanahana mu minwe ariko bayacisha mu buhinga bwa none. Hariho ikibazo cerekeye umuvuduko wa internet cama kiriho kiragaruka. Ubu rero mu guhanahana amafaranga harabamo ingorane, abakora ibyo bikorwa bakagira imbona hakabamo n'ubusuma. Mbiyo bushikiranganje ujejwe ibyo gutuma tumanako ibi byo guhanahana amafaranga canke internet idakwiye nyuma y'iyo mwizero mwaba mutanga, uno munsi mwovuga iki? Ngarutse ku kibazo cy'umuvuduko wa internet, iki kibazo cama cabajijwe murabizi kenshi, ariko kiva umuvuduko muke uva ku bintu byinshi kandi twama twabivuze, ariko hariho utwigoro twinshi turiko turakorwa. Igituma rero ibituma novuga nkuko twama twabishikirije, haraho usanga uwo muntu ahaba ariko arakorera ata minara ihegereye ihari, canke ugasanga hari bwa bushobozi buke mwe twita amageneration bituma umuntu adashobora kuronka internet ku muvuduko abyifuza, cyangwa ugasanga ibyuma bakoresheje bimaze igihe birashaje ntibiri ku gihe, ukaca usanga ibyo byose rero biratuma wa muvuduko ugenda wikwega. Birava kandi n'ibura ry'igitoro, murabizi cyane umuyaga nkuba umucikagurika hajya haba hashinze iminara, bigatuma rero ya magroupe aca akoreshwa ngaho akenera igitoro cyinshi, naco ugasanga rekantite ziba zikenewe kugira zikoreshwe n'ayo mashirahamwe ugasanga ntibashobora kukironka uko bacifuza. Birava kandi kwibura ry'amafaranga mvamakungu kugira ngo ibyo byuma biba bishaje bishobore gusubirizwa, canke bagure n'ibyuma bigezweho. Murazi ko ubuhinga bwa none hagenda haraba inagurwa byisunze n'amategeko mpuzamakungu aba ariko arakurikizwa kugira ngo ibyuma bigende biraba bishashe. Rero ibyo byose biratuma uwo muvuduko
ku vyuma n'ibindi bigenda bitamera neza. Biravana kandi n'umutekero umuntu aba yaguze. Iyo umuntu aguze umutekero mukeyi hama ugashaka guteshaje ibintu byinshi n'urumva ko ibyo bintu bidaheza ngo byuguruke ukore uko uvyifuza. Iyo rero amafaranga ukagenda agasumbasumbana niko bakwereka ko n'umuvuduko uca ugenda uraba mwiza gusumba. Ikindi novuga kuri gishirahamwe Starlink, murazi yuko ryaje gusayiriza kugira ngo dukoreshe internet ica mu bigendajuru. Iyi rero nayo nubwo yaje si bose bashoboye kugura ibyuma byabo biracazimvye, ariko by'ukuri abashoboye kubigura bakiyabonesha kuri Starlink biratuma cyane gusumba umuvuduko wiyongera gusumba uko vyahora. Muti rero none mwokwizeza iki abarundi? Ico twobizeza nuko aya mashirahamwe nkuko nari nabivuze yo gutuma tumanako ariko arakora uko ashoboye bivanye n'amanama twagize. Baradushikirije aya maprograma n'ibirangamisi by'ingene boshobora gukora kugira habe kwisununura rya connection dushobore gukorera mu buhinga bwa none. Ndeka ndetse bariko baranitegura no gukoresha umuyaga nkuba uvuye ku mishwarara y'izuba kugira ngo bisayirize ryabura ry'igitoro bike aya ma groupe kugira ngo ashobore kuca akora neza. Tukaba rero turiko turabikurikirana twizera yuko ivyo biyemeje bariko barabishira mu ngiro ndetse n'ingendo zo kuraba aho bagejeje ikivi tukaba twaraziteguye vuba tukaja kuraba aho bageze. Ikindi twovuga no kubandanya tuganira n'abifuza gukorera muri iki gisata cyo gutuma tumanako bose biciye mu gukorana bimwe bya partenariat public privé canke arabikorera ibyabo bakaza ngaha mu Burundi gukoreraho kugira ngo ya mihora wa muhora waguke eka ndetse na ya minara ishingwe mu gihugu hose. Ikindi noshikiriza nuko turiko turategekanya mu bushikiranganji kuganira n'ishirahamwe Starlink. Mbere tukaba twaratanguye no kuvugana biciye mu makete yuko twoganira kugira ngo turabe ko ibiciro bitogabanuka biciye muri mwe twita marché groupe. Ikindi novuga mu bushikiranganji biciye mu mugambi PAFEN hamwe no muri Fond de Service Universel hariho ibikorwa bijanye no kuzokwiragiza ibyo gutuma tumanako mu gihugu kugira ngo mwene gihugu wese azoshobore kuronka internet ashobore gukora mu buhinga bwa none. Ikindi noshikiriza no muri Onatel naho nyene hari ishirahamwe novuga ryerekanye ko bishaka gukorana na Onatel muri ico gisata cyo kwagura umuhora wa Onamobe. Hakaba rero harateguwe ico twokwita amasezerano. Ayo masezerano rero akaba arindiriye kwigwa mu nama shikiranganje kugira ngo maze bashobore gukorana banavure umuhora wa Onamobe. Ariko nagomba ngaruke gatoyi nunganire umushikiranganje w'ikigega ca leta ko ivyo byo gukatwa amahera. Murazi yuko hariho umuntu ashobora gushiramwo amayinite amafaranga yashizemo mbere ugasanga ari no mu mukopo. Ni ukuvuga mu gihe bamukase bakabura amafaranga aguma muri moye asubiye kuyashiramo barashobora guca bakata yarimwo gutyo gushika ca gitigiri kizotinde gikwiye. Ngira naho rero bashobora kwibaza ati je baguma bantwara utuyinite uko nguze nshiramo baca batwara ariko by'ukuri uwo babona ko bamukasa amahera arenga 2,400 uwo yoca yitora bwa ubushikiranganji canke
AXT kugira ngo aheze atunganirizwe. Muririmbyi nta kintu kiryoshe nko gukora indirimbo ziri ku rwego mpuzamakungu. Umva rero inyishu ibibazo byanyu yabonetse. Malengo Records ni studio nshasha ije kubaha ivyo mwari murindiranye igishika. Tubafitiye abahinyanyuzi mpuzamakungu banonosoye ivya beatmaking, voice recording, mixing na mastering byo ku rwego rwo hejuru. Turakora kandi ama publicity, voice over, dubbing na sound tracks kubakora amareresi. Dukorera mu Kamenge, quartier Gikizi, kujya gatandatu hepfo ya lycée municipale Kamenge, aho benshi bita Limika. Mufisi ico mubaza, twakure kuri 68 60 20 96 cyangwa mutwakure kuri 66 21 21 39. Malengo Records, ije nk'inyishu y'umuziki w'Uburundi.